ibyago, ingwara, urwanko, inzara, ubukene, urupfu n'ibindi womenga birateye ubwoba, ariko hejuru y'ivyo hariho umwami. Shalom shalom, ndabagumbiriye mu izina rya Yesu Kristo. Iki ni ikiganiro ubuzima buhindutse dusanzwe dukurikirana. Imana ibahezegire. Tugiye gusangira amajambo y'Imana avuga ngo hejuru ya vyose, hejuru y'abahambaye, hejuru y'ibiteye ubwoba hariho umwami ahambaye. Turi mu minsi hari impuha nyinshi z'intambara, hari inzara, abantu baricwa n'inzara, abantu barapfa bakabahamba kubera inzara, abantu bafise ubwoba bwinshi, impuha z'intambara, amabombe aguma aturagurika. Uyu munsi turi mu isi aho igitigiri c'abantu bapfuye ataco kibwiye abantu, womenga gufa ku muntu bimeze nk'uko umenga ni nk'uko nk'inka yapfuye canke inkoko canke ikindi gikoko, womenga ntaco bibwiye abantu kumva ngo igisasu caturikiye aha ngo abantu bangana uko bapfuye, womenga niyo makuru agezweho. Turi mw'isi womenga iyo hatariko hapfa abantu canke hatera ikiza womenga nta makuru, ibinyamakuru umenga ntibiba bifise ico vyandika. Mu misi heze haravuzwe impuha z'intambara nyinshi, ukamenga hari impamvu zo kugira ubwoba. Hariho ibiza vyateye mu myaka iheze vya corona, covid, ugasanga turafise impamvu zo kugira ubwoba, tukumva umenga isi noneho iraheze, tukumva umenga umukuru w'igihugu canke umukuru w'igisirikare runaka afise intwaro zihambaye, afise ubushobozi bwo gushobora gusambura isi canke gufuta igihugu kw'isi, mbere bakihaye ubushobozi, bakumva ko bahambaye, bafise ibigwanisho ruhonyanganda bishobora ngo gufuta igihugu kw'ikarata y'isi, canke bashoboye kuzana ivyoherezo kw'isi. Ukamenga twebwe abantu bato n'abandi bari kw'isi bafise impamvu yo kugira ubwoba, bagatangura kwikanga n'ibitari ivyo, bigatuma bateshukwa, bamwe bakicwa n'ubwoba. Canke hari igihe tugera mu bibazo, ingwara, umuntu akakwanka ata mpamvu, ukabona yuko umuryango wakwanse, ukabona yuko wagiye nko kubaka nk'akarorero mu rugo, umuryango w'umugabo wawe canke w'umugore wawe utakwitaho, ukwanka, ukamenga vy'ukuri hari impamvu zo kubona ko umenga isi ikuryamyeko, isi urayikoreye. Tubaye muri iyo si, tubayeho muri ivyo bihe bishobora gutuma umenga hari impamvu zo kugira ubwoba no gucika intege. No muri Bibiliya turayibona, Gehazi yarageze igihe abasida batera shebuja wiwe, ageraho kumubwira ati erega twatewe, hari abasirikare benshi. Hari ibintu vyinshi mw'isi vyo kudutera ubwoba, hari ibintu vyinshi vyo kuduca intege. Hari abatubwira ko tutazotera imbere, hari abatubwira yuko tumeze gute, hari abavuga ngo mwavuye mu nkende. Donc hari ibintu vyinshi vyonona bishobora kuza biduca ivutu, ariko nagenda kubwire ngo hejuru y'ivyo vyose hariho umwami, hejuru y'ivyo vyose hari umwami. Reka dusangire amajambo y'Imana ari mu gitabo c'Abifilipi, Kete Pawulo yandikiye ishengero y'Ifilipi. Turasoma mu gice ca kabiri kuva ku murongo w'9 gushika ku murongo wa 11. Haravuga ngo murongo w'9, nico catumye Imana imushira hejuru cane. Uwo ninde? Ni Kristo, ikamuha rya zina rirengeje ayandi mazina yose. Ninde afise izina risumba ayandi yose? Ni Kristo, ngo kugira ngo amavi yose n'ayiwacu arimwo azapfukame mu izina rya Yesu, ay'ivyo mw'ijuru, ibinyabwingo, abamarayika, n'ay'ivyo kw'isi, n'ay'ivy'ikuzimu, na Satani ivyo arabizi, aya makuru arayafise, ngo kandi indimi zose zize zature yuko Yesu Kristo ari uhoraho. Indimi zose zize zivyature, abatamuzi ngo bavyature, nta ruhusha dufise rwo kuriha kuvyatura. Abakuze basengera ibigirwamana, bakuriye mu bihugu batarose amahirwe yo gukura mu buzima nkuko kumbura abandi babikuriyemo, ngo nabo bose birabaraba ngo bature yuko Yesu ari Kristo, ari uhoraho, ngo biheshe Imana Data wa twese icubahiro. Haleluya. Nuko rero
hejuru ya vyose, hejuru y'abahambaye, hejuru y'ivyo ubona umenga biguteye ubwoba, hejuru y'ico kibazo ubona ati none aha anya sinohava. Je narigeze kuba mu kibazo ndavuga ati man, iki kibazo nukuri numva umenga wotuma wiyizira umuhero w'isi ukaza ugatora ishengero kugira ngo iki kibazo ntigisubire kunza mu mutwe. Hari igihe tubona ko ubuzima bugoye kandi ni koko yavuze ngo tuzojya turushe, niko biri. Ibi bibazo rero ducamo, aya marira ducamo, hari igihe tubona umenga igifungu c'ivyago catuziye kw'icarimwe. Wewe uwo munsi urashobora kuba uri mu bibazo, wowe uri kuranyumva urashobora kuba uri mu bibazo ukabona yuko bitagikunda by'ukuri, hari ibicantege. Aho ubona na Eliya igihe aja munsi y'igiti c'umusukomora, ca giti cakorokamwo amababi amama yica, igihe yagaburirwa n'igikona, nawe nyene yari umunyenkomezi, yarahejeje kuyica abakamenyi amajana, kandi yari afise inkomezi yashoboye kumanura umuriro mu izina rya Yesu, mu izina rya Data yizera. Aho uwo yari umunyenkomezi, nawe nyene harageze igihe agomba kwiyahura, aja munsi y'igiti azi ko imari muguye ko ashobora gupfa. Nawe yari umunyenkomezi mugabo yaragize ubwoba. Natwe turi abanyantege nke, twoshobora kugira ubwoba. Harageze n'i Getsemani, Yesu aravuga ngo iki gikombe bikunda kindengane, kuko bwari ubushangashigwe bw'icaha, ikimazi c'icaha. Rero nakwe ntaco turashobora kugira ubwoba. Nawe urafise impamvu zo kugira ubwoba, urafise ivyo ubona biteye ubwoba, mugabo nagenda kubwire ngo hejuru y'ivyo wewe ubona, hejuru y'ivyo ubona ati vyaraheze, hejuru y'ivyo ubona ati ntivyokunda, ntivyangenewe, nta nzira mbona, hejuru y'ivyo ubona ko ari bihambaye, hejuru y'ivyo ubona ati iyi inyasi ishobora kwibaza ko vyonakunda, hejuru inyuma y'ivyo uri kurabona, inyuma y'ico gicapo isi iriko irakwereka, inyuma y'ico gicapo Satani ariko arakwereka, inyuma y'ico gicapo ikibano kiriko kiraza kikwereka, hejuru y'ivyo hari uwufise ijambo rya nyuma. Uwo ni wavuga irya nyuma abandi bagaceceka, uwo ni wategeka bikaba, ni wavuga ngo birugurutse bikuguruka. Uyavuze Satani arubaha, kuko ntawe ushobora kugara ico yuguruye. Rero mucuti yanjye ndaguhamagariye ntutege ubwoba n'ivyo ubona. Mu Bikorinto icete ca Paulo, mu Bikorinto ba kabiri igice ca 5:7 haravuga ngo nuko ntitugendeshwa n'ivyo tubona, ariko tugendeshwa ni kwizera. Nuko kaze izera Imana hejuru y'ivyo ubona ko birateye ubwoba, hejuru y'ivyo ubona ati mu muryango wacu ntivyigeze bikunda, wewe birakunda, kuko watahuye rino banga ko hejuru y'ivyiyumviro by'abantu hari umwami. Mwarahezagiwe. Iri jambo ry'Imana ni ryo kuremesha, iri jambo ni ryo kukwibutsa ko hejuru ibidashoboka hari ushobora byose, kuko ngo atana kimwe kimunanira, byose vyaremwe nawe, byose arabiganza. Isi n'ijuru biramwubaha, ibiti n'amashamba byose bivuga ubwiza bwiwe, inyoni mu gitondo ziramuririmba. Rero ntukwiye gucikwa intege n'ivyo ubona, igihe uzi neza ko inyuma yavyo hari uwufise ijambo rya nyuma. Hakwihutira kubona ivyo biteye ubwoba, ihutire kwibuka no kwitegereza uwufise ijambo rya nyuma, umugirire confiance, ntazigera guhemukira. Haleluya. Mwarahezagiwe.